26 journée igira 26 ku munsi wa gatanu hakinye urukino rumwe gonyene ku kibuga ca King Power Stadium. Leicester City bakira Brentford, ariko Brentford bahatsindira ibitsindo bigira kuri bine vyose ku busa. Nuko kurundi ruhande ku munsi wa gatandatu urukino rwakinwe hakiri kare saa 8:30 rwariko huza Everton ku bwa cyawo banganya na Manchester United ibitsindo bibiri ku bindi. Ku munsi wa gatandatu masa 10:00 hakinye match novuga zitari nke. Ekipe ya Southampton batsinzwe na Brighton ibitsindo bine byose ku busa. Southampton iri muhira, ariko kandi Ipswich Town bari muhira bahavuye batsindwa bine kuri kimwe, ibitsindo bine vya Tottenham Hotspur. Kurundi ruhande ekipe yindi yari yakiriye ariko bitakunze novuga kwitsinda ni ekipe ya Crystal Palace nako ya Fulham, bari ko batsindwa ibitsindo bigira kuri bibiri ku busa na Crystal Palace. Ekipe ya Wolverhampton nabo bitwara neza imbere ya Bournemouth iri muhira, Wolves batsinda ibitsindo kimwe ku busa. Arsenal nayo iri muhira, nayo nyine yaratsinzwe igitsindo kimwe ku busa na West Ham United. Aston Villa niyo ekipe novuga ku munsi wa gatandatu yari muhira hama ihakura intsinzi, aho batsinze ekipe ya Chelsea ibitsindo bigira kuri bibiri kuri kimwe. Ku munsi w'Imana ejo hahise ni match zibiri zariko zirakinwa hakiri kare. Newcastle United batsinze bigoye cyane gose ekipe ya Nottingham Forest ibitsindo bine kuri bitatu. Hama mwijoro canke ku mugoroba ekipe ya Manchester City ku kiwa cyabo batsindirwa na Liverpool ibitsindo bigira kuri bibiri ku busa. Nuko rero ku mande zose novuga byagenze, even ariko ndavuga yuko imigwi myinshi yari yakiriye ku munsi wa gatandatu yaragiriye amakuba, yaratsinzwe kwihetse ekipe ya Aston Villa yonyene. Niki ni gitangaza kimwe mu bitangaza biranga ino higanwa rya Premier League, nta kuvuga ngo uri muhira canke nguri ngo wasohotse canke ngo wakiriye, barakwerura ariho hose barakwerura. Nuko ekipe ya Manchester kirikare baza kuba novuga banganye biri ku bindi na Everton. Gwari urukino ubona ko gwari gwaguye cyane gose Manchester United. Everton baraprofita ibihe bibi Manchester irimo, batsinda ibitsindo bibiri hakiri kare mu gice ca mbere, bagiye kuruhuka ari ibitsindo bibiri ku busa, ariko Manchester baraza novuga mu gice ca kabiri barabigombora, novuga itsindo ca Bruno Fernandes kuri kufra nziza cyane gose, ndetse n'icyo witwa Manuel Ugarte kuri novuga ku munota wa 80. Manchester bashimi canke baruhukira novuga gutahukana iryo nota rimwe ryari rigoye cyane. Nariko ndakubwira Alonso rero nti Manchester United ni bihe bibi, Everton nivyirakunda kugorana mugabo par rapport ibihe bari bategezwa gutsinda, bategezwa ko babayikuye kamanota 3, ariko ntaworeka kuvuga iyi combativity bagaragaje. Kuba watsinzwe bibiri ukagaruka kuri equipe ya Everton novuga ko yo kwicuza, kuko imbere yuko Manchester United ironka ivyo bitsindo bya bibiri gombora, Everton bari bamaze guhusha n'ubundi buryo bwinshi. Urabona ko byashoboka yuko bashobora gutsinda ibitsindo bisumba bibiri birenze bibiri imbere yuko Manchester igaruka. Ariko Manchester ngira nikaka explicaza Alonso kakavuga ngo none aho twatsindiwe dutsinzwe ubu naho tuca tubabakanga, kamwe kandagowe kamwe gakoresha umuntu kamukoresha kuri ndagowe. Niko mbona Manchester United yakoreye ko irarahirira rengwa kabisa ko itari butsindwe match na Everton. Ni imwe mu match meza iyi weekend buke cyane gose, yongegwa ko nk'iya yejo ya Nottingham na Nuze na Newcastle nayo yagiye kuba nziza cyane ku buryo Newcastle bayijaneranije nayiga bikarangira hatswe ko bigarura byose. Ariko match ya Manchester na Ntuzenya na Everton ni match ya Alonso ugira santima kwirangiye mu gice ca mbere, ahubwo mu gice ikarangira ahubwo ubona nyere kwitarahera. Akono mu minota ya nyuma wabonye novuga ibintu byabaye na VAR yuko y'intervene yarahaswa gutanga penalty kuri penalty ya Everton habuze gatoyi. Donc yari match by'ukuri ubona ko noneho ni migwi ibiri
ni imigwi ibiri novuga iva mu bisagara bikebana cyane. Ino ekipe ya Everton iri muri gisagara ca Liverpool. Burya rero ikintu abantu batazi gisagara ca Liverpool ni ca Manchester biregeranye cyane. Biregeranye byose. No kuvuga Manchester United. Manchester na Liverpool. Birafise ukuntu bigenda vyegeranye gato. Ariko n'imigwi yose yari ikeneye ayo manota kuko yose iri mu bibanza bitari vyiza. Uretse Everton ko bariko baragerageza kwivyukiranya nyene bagenda bagira resita nziza cyane ku makipe akomeye cyane gose cyane. Bruno Fernandes rero kuri kufra yiwe na Manuel Ugarte baza kugombora ibitsindo bibiri. Manchester United nibaza ko hari akantu kakayaga kasubiye guci Manchester. Akayaga kasubiye guci Manchester. Ubundi Alonso ubu tuba turiko tuvuga yande makuru. Petete tukwaye kuba duhera kuyo kwande kwa Amorim ncacane ku induru zimusohora ziza zaratanguye cyane gose kugiye kuraba yakabaye biba defete igira gatatu ikurikirana musi wejo ariko byukuri aza kurokogwa no vuga naba bakinyi babiri nkuko bari kurabivuga agiye kuraba ni Amorim ariko agira ibihe bibi cyane gose. Twagarutse no vuga turiko turavuga kuri no equipe turavuga ati ubwo Amorim cyari gihe ciza ciwe cyo kuza muri Manchester muri saison hagati ni cyari igihe ciza ariko ntivyanamuvuye amakuru Alonso avuga yuko uyu mugabo Manchester United yamucontacts avuga ati ko nibereye mu bihe vyiza na Sporting ntimwondeka jewe nkazoza nubaka bishasha. Ariko Manchester United nabo bari baremerewe n'umusaruro mubi wande wa Erik ten Hag. Abadirija ba Manchester Alonso bugiyo ibihe bibi bikuriko arukono mengo wanataye n'umutwe bamutera ubwoba bamubwira ngo nuze utaje ubu tuzoswa no kukurondera. Nae izi ekipe nyene harakantu nyene baba baramaze kubaka uza uri Manchester United umumenyereza w'imyaka 30 ningahe atanguye kuba mwiza muri ntuze kwisanga muri Manchester nikinta haruru bwa mbere kurusha ivyo bibazo byose abagiye kwitamo. Sha yavuze yatekeye utwiwe twose yishuye yatekeye utwiwe twose azi Manchester ibisigaye nivyo. Ahubwo umuntu arabandanya kwibaza Alonso ibibazo vya Manchester United ntaco tutavuze ntaco tutaciye ko twaravuze famille Glazer twaravuze ikibazo c'abamenyereza ariko ikibazo ca Manchester kiri ahubwo imbere yo kwibaza n'ikibazo ca Manchester aho kiri ni gutaba bamenyereza Alonso batabona ko hari ikibazo gikomeye bakwepa kaze nkaka. Kuki Manchester sinzi umuntu aheruka kuvuga vuba ati iyi Manchester uretse ko ari mbubwayo iriko yicana kariyere z'abamenyereza benshi. David Moyes ntiyari mwiza muri Everton muri Everton ari mwiza ubu muri kino gihe muri Everton nobu yaragarutse. Luis van Gaal ntiyari yarakinye za Champions League akazitwara na za Barcelona akaba mumenyeza mwiza wa Bayern akaba agatwara ikibanza ca gatatu muri Mondiale 2014 2014 afise ubu Holland ntiyari mwiza ujya ntiyaje twese tubona ko umengo hari ico baje kumukura. Mourinho Alonso hatari yarigeze aba mwiza ku isi bakabivamo ukazana je navuga ngo umumenyereza yitwa ko kwizina no kuvyo yatanze kwizina yari muto muri Manchester United nuriya wanyu nyene umwe ahora bakinira Soja wenyene abandi bose naba bakiri bato ba Amorim mugabo baje hari ico bamaze kubaka cyaye gitangwe kububahisha ku isi kuko izina Amorim ntitwarimenye rishitse Manchester twarimenye kubera akazi keza ryariko rikora muri Sporting. Chiza reza Sporting ya Alonso nuko ziba ziza no muri Champions League zigakubita abantu ukagenda unamumenye. Ako no musiraba bari ko baramwiza niwe yatsinze City ibitsindo 4 kubusa. Niwe yari yatsinze City ibitsindo 4 kubusa. Niwe yari yifitiye umusatirizi mwiza mubeza ku Iburaya ubu
Gyökeres mugo no munsi avec imvune nuko kubura umumenyereza nibihe equipe yiwe yacijamwo donc izi bahomvye bose itandukana rya Sporting na Amorim rivuye kuri Manchester United ryahombeje bose kuko ryatumye kipe isubira inyuma Sporting ekipe isubira inyuma ariko n'umugabo iyo yagiye ntiyateye imbere. Manchester United rero yimereye nk'umugabo urumva Alonso aja mu rugo rwubatse neza no kuvuga hagati y'umugore n'umugabo bubatse mu mahoro bibereye neza akaja gutirimutsa umupfasoni agafatwa uwatirimukije agafungirwa kubera icaha yakoze ariko n'umugore n'umugabo bikarangira bahukanye umwe agiye kwibana atanga ubuzima bubi cyane bwo kwibana aho atacitwa umugabo w'umuntu uwundi naho atacitwa umugore w'umuntu. Nivyo Manchester United yakoreye ntuzi Amorim na Sporting ibi bari bubatse neza rukirisu. Umugabo w'igitabanga yitwa Manchester United aza yawukanisha bubakanye naco byamwunguye kandi nabo yabagiriye nabi cyane Manchester gira nabi yanone nuko rero Amorim nawe yaragerageje kubaka ibishoboka byose mugo bageze harameze atatamaze ageze mu ku 11 mu ku 11 urumva ni nk'atatu nyene atatu gutyo mugo no munsi atangoye kuvuga je nibaza yuko Alonso equipe ya Manchester United ahubwo je nduta ku mikinire ya Amorim ya gato Alonso ndakubwiza ukuri si buri mumenyereza wese yaciye hariya kandi uyu mugabo yaje afise identity akina kandi nkuko nabamenyereza bose bahaciye bari bafise ivyo bakina kubera iki buri gihe bashitse hariya byanka byo ubwiza bwabo butakari Manchester hari kibazo hari kibazo hari kirenze ico wo kwibaza ko mumenyereza hariya muri Manchester hari kibazo kuko Alonso nakubwiye batunze abamenyereza batandukanye bafise profile zitandukanye n'amateka atandukanye ariko bose ni bimwe Manchester birangira bose beshu imikinire y'uvuze ngo uko arakina ni identité bamuzanye bazi kubera ikashikariya ntifunctione kandi iyo yari function nishobora gufata umwanya kugira ngo ifunctione birashobora gufata umwanya mugabe ikazopfunctiona mugeze muri premiership championship yo ntibishoboka ndabira umwanya mugeze ko kwanza 15 kipe iri nyuma iri mu murongo utukura ni Ipswich Town ya 18 ifite amanota 17 Manchester nayo amanota 30 kuvuga amanota 13 ayo Manchester yo yatakaza mu mwanya muto oya mugago koroka ntibirimo yo bari nibara riguye mugabo kubaka Alonso buriya umumenyereza nka Amorim ntabwo baba bamuzanye ngo atanga umusaruro w'ubwo nyene siko ariko ntibisigura yuko umwanya nawe uko umara hatabi bimenyetso bivyerekana yuko umwe Manchester hari ico irikiragira ora Manchester niyo yari kuba ari mu mwanya w'10 mukatukabona ukabona nawe nyene ko ariyo transfer ari ukuntu ariko transforma Manchester ariko impamvu umusaruro abura ariko waje kuraba no muri mu vyakina ukabura ikintu yaje kubakira Manchester nico kibi ubundi se umumenyereza yazango cumusaba Big Four nuko rero novuga hariya anye kunganya kwa Manchester byatumye novuga atacho novuga kibafasha cyo gutera imbere ko bagumye ku kibanza ca 15 ariko kandi tuve kuri Manchester United tugaruke novuga ku nkino zaciye zikinwa saa 10 Bournemouth iri muhira bantu benshi bari bize yuko iza gutsinda Wolverhampton
ariko ni match by'ukuri Bournemouth yabagoye gushika naho novuga batakaza ino match. Baza kuba batsindwa igitsindo kimwe ku busa. Chino ekipe ya Wolverhampton aka ekipe keza gatembereza umupira igitsindo ku munota 36 cyuitwa Mateus Cunha umunya Brazil abatunze cyane gose niyo kawa bafise abatunze kabisa. Ariko Bournemouth babanje guhabwa ikarata y'umutuku ku munota 31 witwa Zabarani. Aho biba bibaye bibi cyane. Biba bibaye bibi. 31 abakiri kare cyane. Biba bibaye compliqué muri match ya Premier League. Ni bake babikura bakura amanota 5 baronkeye rouge. Biba bibaye bibi cyane. Nuko Bournemouth yari kwiragwana cyane gose kwinjira muri Big 4 ariko bahavuye no vuga yumviye nko Bournemouth yo yatsinda yari kuba yinjiye neza na neza muri Big 4 kuko Man City baca baje imbere ya Man City amanota agera kuri 2 ko baca bagira amanota 43. Ariko by'ukuri Premier League nuko bimeze. Wolverhampton ya 17 abatsinze igitsindo iyo niyo Premier League ya Londres no navuge menshi. Nuko ku rundi ruhande Arsenal baratakaza igitsindo kimwe ku busa imbere ya West Ham yari derby Londres. Ukabona rero yuko uravye yari match ubona ko Arsenal muri kino gita bifisa abasatirizi biragoye cyane gose ndetse na match novuga yo mu ndwi heze batsinda Leicester City orara mbega niraza gutsinda kuri Arsenal. Ariko by'ukuri ni iki kibazo gitanguye gukora kuri Arsenal. Daba West Ham batsinze igitsindo kimwe ku busa hakiri kare deuxième itabaraza bararondera ico gitsinda ariko kuri novuga gushira ko pressure West Ham nane equipe novuga isanzwe nambifisa ma elemari yari dangereux wa Mohamed Kudus ni nawe yahesheje novuga ino rouge witwa Lewis Kelly aza kuba novuga bisanga bari ma difficulté nibwo VAR yabanje ku intervena ariko byavuye biboneka yuko witwa Lewis Kelly ahabwa ikarata y'umutuku hama ivyo kuza kugombera ico gitsindo kuri Arsenal biba birangiriye ngaho. Ni match ibona ko yagoye cyane gose Arsenal. Ni match igoye cyane nyuma y'ukuba igwaje abataka bose uko ari bangahe. Si batatu. Ni batatu. Martinelli, Kai Havertz, na Gabriel Jesus na Saka. Bane. Saka yari kuri bando touche umenye. Oya, Saka ntaragaruka azonateba we azoza nko mu kwa gatatu hagati. Itariki 9 bakina match retour na ntuzazoba ariho ategekanya kugaruka. Rero kuri Arsenal Alonso ibibazo by'ukutagira umuhata ibaze kubura umuhataka n'umusubirizi no mufisi. Bikaza vyiyongera kuri uno mugabo yitwa Mikel Arteta na sezo ya Alonso ntagohenze. Pre-season ya nyuma ya Arsenal bakina na Monaco. Bayitsinda ibitsindo bibiri. Match ya nyuma ya pre-season. Nararavye equipe ya Arsenal ndarabuko ikina ndayibona mu migwi giye kugwanira igikombe muga ndayibona mwe ikintu kibuze. Ndavuga nti kandi aho nta numwe yaragwaye. Ndavuga iyi equipe yacu Arteta yemye umuhataka bizodukorako. Kuko Arsenal ni equipe yiteguriye gukreye uburyo bwinshi cyane bw'ibitsindo. Muri ubwo bwinshi bagahusha bwinshi ariko muri bwinshi bahushije bakagira ubwo batsinzemo. Ariko mu bwo batsinzemo kandi bugatsindwa n'uwo ari we wese. Nta muntu abazwe igitsindo muri Arsenal. Arteta yahisemwo equipe nk'iyo. Urumva yahisemwo equipe irondera ibitsindo muri Magalhaes. Ikarondera ibitsindo muri Martinelli. Ikarondera igitsindo muri Saka. Declan Rice uwari we wese ngo araza gutsinda kubera iki kuko yubatse equipe itagira ikibazo mu kugirane mu kubaka uburyo bwo gutsinda. Rero ikibazo kiba Alonso ni kimwe. Buriya hariho match umuhataka aza kuguha wewe. Umumenyereza yakenye uwundi equipe bayifashe umuhataka kabari we yigiriye iyo difference wenye nakago igitsinda. Nico Arsenal ibura.
ikigira kabiri noneho numwe muri ya equipe wavuga ngo ntigira umuataka uciye ugwaza na bamwe bitwa ko bari urabona nkono munsi hagwaye Kai Havertz niwe yaramukinye afise ibitsindo vyinshi muri Arsenal. Bukayo Saka gushika no munsi ari mu bafise vyinshi kandi amaze nk'amezi 3 agwaye passes zive zose. Wagenda kuri uyu mugabo Gabriel Jesus we yanaranzwe n'imvune gusa nta nigihe kinini cyagiye zagarutse mugabo uribuka aho yagize na triple. Martinelli yamari mu batsinda vyinshi uno munsi Arsenal iri oblige gukinisha umwana yatangwa idakinisha umwana yitwa Nwaneri ari mu batitiraire bamwe ubona Arsenal zigetangura match ukabona kamera zose niwe ziraba niyo mustari wa equipe muri kino niwe mustari muri attaque ya Arsenal. Hasigaye Trossard nawe turazi yuko iyo bakuye bose abarindiriye ko Martinelli mu minota mike hari na benshi mu bafana ba Arsenal bavuga ati uyu Trossard aba mwiza natanguye hanze yaza nk'uwongereza inguvu kuri attaque bagaca bahashira umuntu yitwa Merino ngo kubera ko mu ndwiheze yaje akabatsinda ibitsina donc ni Arteta nta solution afise nimwe ari umuntu yanyoye yanwengeje abwira ngo Arteta ngo akopia vyose Guardiola gushika mu kopia n'amakosa kamukopia. Uyu Guardiola ibi bintu byageze kumukorako ibi bintu byo kuvuga ngo atunge equipe ngo ikina ngo icrea occasion ngo wari we wese azotsinde gusa kagira ba mediateur ba qualité nyinshi nyene bazungurutse uwo mupira batakaje Champions League ya Alonso ya 2020 bakina na Chelsea kubera ico kibazo yase kugura umuataka Aguero amamazigiye agwaye noneho yanamushize hanze yikinishiriza equipe itagira umuataka. Uribuka ko ibi bintu yabitanguye no muri Barcelona chance nuko yagira yigiriye aba Messi hari rero kuri Arsenal nta gitangaza nta Arsenal bagira chance ko City gwaye Chelsea ntiri serie ariko Alonso uretse kuvuga ngo kwibaza ko yo twari igikombe Arsenal yategezwa kubibarizwa na kure cyane kubera yategezwa kuba yaragirize inga yabari yo equipe ziyiri nyuma neza ziri serie yategezwa kubiri mu bibazo bisumbibi. Ubu nuko duharura tukabonera kubiswe tukabona ngo yigi inyuma ya Liverpool mugabo si Arsenal yukwiruka inyuma ya Liverpool muri bino bibazo. Alonso bakubya mu mupira ikintu ca mbere ubura ukagira ikibazo ni defense bugica kabiri ni attack so bure vyose ntubure defense nziza ariko kandi uzobure byose wiruka no kugikombe muri bu buryo bwa ligue championa utegezwa kuba ufise attack nziza. Rero niyo mpamvu batsinzwe na West Ham nayo yarabimenye West Ham Alonso baraza bagukinira defense y'abakinyi batatu hagati na babiri ba attack ubundi West Ham niyo yarizitiye equipe ifisi bibazo muri attaque reka mbanze ndayizinge neza ndayikenyure nibaza ko gutsinda match kwavuye haje bazi ko Arsenal baje igice ca mbere tir cadre ari imwe kandi tubona kandi tubona bakreya bakinira imbere y'igori ryantuze rya West Ham. Hanyuma rero ni mwendere geste gusa ikosa Calafiori kuzibira nabi ruriya ruhande nago ni kwari gwabaye gwiza ku match ya Arsenal Calafiori uyu mugabo atazwi na gatoya mu vy'ukumonta ngo atanga imipira iduga uyu mukongomani wo wanuzenya uyu mukongomani Wan Bissaka akubita centre nziza cyane arondera umusatirizi wabo Bowen ashobora gushiramwe igitsindo kimwe rodende curukino. Igice ca kabiri Arsenal yabagerageza kwiruka umwana yinjiye umengo ntari concentre nabo kebuka amazigi yari mwiza mugana watanguye gutanga ibimenyetso bitari byiza ubwana Alonso bwamaho uribuka uyu ku match yanozenya ko yatanzwe yahawe rouge ya Wolverhampton yaronse rouge naye nyene ubona ko atakamara ifisi gukorera ikosa muri side ya nudes ya Wolverhampton ariko kubura concentration kuno mwana uyu Lewis Kelly uruwanyuma muri defense
umunyegori yakwegereye cyane agomba ko kinana nawe ariko arapusa kugira ngo kuko umunyegori wibuka ko yari kure cyane ni nabyo byatumye byasunutse cyane gose yuko ijya karata y'umutuku bayikonfira cyane kuko baraba possibility yica ubujiji baraba Inox yafise chance zingana guteze kuva mu gitsina ahubwo n'umukinyi yitwa ko yari wanyuma kuko Lewis Kelly yari wanyuma Saliba ari ukuntu yari imbere muge yari kure ntaco yari gukora kugira ngo yampeshe iriya ntuze umunyego nari mwigori ari kure cyane yari n'umupira umwe gusa akabaratsinze ariko uno mwana akora iryo kosa amaze kurikora arareka kugemera aca donc yatakaje umupira ikosa navuga n'iryo gutakaza umupira abonye awutakaje acaja kugirane urabona Saliba hariya afisa arakoze cyane yari imbere niwe yari imbere mu bisanzwe iyi rouge iyabwo mu dernier défenseur mugabo muri kankiyi rabo mu dernier défenseur ahantu ari ni kure ku rugero rwo kuvuga ngo arononye iyi action yari ko intervena bamwejone yonyene possibility nyinshi kwari kuva mu igitsindo nga kuko n'umunyegori yari ahanye na hafi nyene yari hafi nuko tutariko turamubona nga umuhagarikizi atanga jaune baramubwira ati nyabu ningu birabe neza iyi ni rouge ikwiye uno mwana nyene baratanze equipe yari kigira difficulty zo kwataka ikwiye difficulty nyinshi cyane nubwo ubukene bw'abataka noneho havuyemwe no mukinyi nta kindi West Ham bari basigaje atari kugira gukingira igori ryabo gushika ku munota wa 90 rero je nibaza ko Arsenal nari nabibwiye kikila fois passé turiko tuganira kuri Arsenal yatsinze match yabo ya Leicester City ndamubwira nti kiki ibibazo Arsenal ifise si ibibazo bisanzwe ko itegezwa gutakaza umwanya n'umwanya bitegerezwa kuza bikagukorako nibazo bikomeye rero Arteta yaragerageje kuba mwiza muri Arsenal arubaka ibintu bidasanzwe mugabo arikabura ikintu c'akamaro arikabura igikombe ku buntu bw'ubu kubujinga nyibwiwe nyene ubuntu utuntu duto kandi ushoka umwagiriza ningoga imvune nivyo imvune zibaho sumumenyeza abayaziteye mugabo Alonso mu gihe wagiye bavuga bati na equipe twari gikombe muri course y'abantu bagwanira ububitere udafisemwe umuhataka ntibiba kandi Arteta kuvashitse niko bimeze ntushobora kuraba kuri renki y'abataka ukuntu bakurikirana mu buryo bwo gutsinda ngo ubone nk'umukinyi wa Arsenal naho bo bari batanu raba equipe iri kiragenda ku gikombe neza Liverpool ibifise Mohamed Salah yenurira abandi cyane urumva hari ibintu rero bitari butoke none yagize n'amahigwe yo kwinjiza umuhataka muri rino dirisha ryo mu kwa mbere navyasubiye kubiri kuko arabireka nuko rero Arsenal za kubitakaza igitsindo kimwe ku busa Liverpool kuza gutsinda ejo bica bishira no vuga inyuma ya Arsenal nako Arsenal cyayisangira isubiye no vuga ku difference y'amanota ndwi difference y'amanota gera kuranga y'amanota wanashima 11 ubu yabaye 11 yande difference ya Arsenal na Liverpool yabaye amanota 11 waba yagusitse kuri journée ya kangahe journée ya 26 journée ya 26 ariko Liverpool yavise match imwe no vuga d'avance donc iri yakinye imbere y'ino migwi yose match yakinye no vuga ko wakangahe bon reka dufate yuko iyo match Arsenal izoyitsinda ariko iyi situation ya Arsenal igitera gutakaza n'iyindi match yari yo yose wigica dico cyose rikirabura bataka ni equipe zizokwikinira nazo nyene zizokina bigeze kure bazokina match reto kuri journée ya 36 no kuvuga sigaye inkino zibiri zonyine kugira birangire no vuga ni ibaze nawe Arsenal Alonso nta muntu atwara igikombe atakaza kuri West Ham uwo bahiganwe atsinda City muri iyo somene yatsinze City niyo scenario cyambu cyawe ni scenario igaragaza uburyo equipe ibiri serie donc ni ya equipe iri serie muri ivyo bintu Liverpool uraza kubona yuko iri serie cyane gose iri determine cyane gose gusumba
no ekipe ya Arsenal. Lewis Kelly navuga carton rouge zibiri kuri match nka zitatu zine. Bon, arikari yiyononera kubera ko yari umwana yarakiza. Yari umwana aza kandi aje neza mukagupenaliza ekipe muri ubu buryo nibaza ko batazovyihangane. Numukinyi mwiza merita gutangura. Ariko impamvu nakubwiye ko arikari yiyononera umwanya kinako niwo mwanya Arsenal ifise kabakinyi benshi. Urabona nk'ubu Ben White ko yakize. Ariyo possibility nyinshi ko Timbera acaza gukina ibubamfu. Nibaza yuko match nziza Arsenal nko muri Champions League dufate bakinya match iri decisive bakize bose Ben White ni buryo Timbera ibubamfu. Urumva ujya mupete abasubiye kwicara. Yicaranye nande yicaranye na Calafiori. Kuri ba. Yicaranye na Batiere ni barabananye hari. Umwujyo yari kara confirma bwara uburyo bwo kuvuga ngo naho Ben White akize Timbere ko ari mwizi buryo reka gume hariya hanyuma Lewis Kelly agume nga hanyuma Ben White abanza rindira mugabo ari karerekana yuko ubwana bwiwe ushobora konona vyinshi cyane ubundi nagakinyi keza cyane Alonso keza ariko gafata amariske menshi kandi iyo kamaze ko yafata amaze kugira ico yonona ntikasima kaca gakora amakosa. Match yo ku masayo mwijoro ku munsi wa gatandatu ni Chelsea yagendeye ku kibuga cha Aston Villa. Ni Aston Villa yatsinze ibitsindo bigera kuri bibiri ibitsindo bigera kuri bibiri kuri kimwe. Arsenal nako Chelsea itangura gutsinda ariko Aston Villa ive nyuma igombora kino gitsindo ndetse inashiramo no vuga n'insinzi ku munota wa mirongo ku munota w'icenda gusa Chelsea bari bamaze gushiramo kimwe ku ruhande rwa Enzo Fernandez ariko bagarutse bavuye mu karuhuko witwa Asensio ashiramo gitsindo kuri pasi ya Rashford ndetse banashimugiye kuraba bagiye gutsinda igitsindo kigira kabiri uno mukinyi nyene Asensio kuri pasi nyene ya Rashford ku munota 89 ni recruitment nziza ya Aston Villa iri kuri abafasha cyane gose novuga muri no minsi ugiye kuraba kuko uravye novuga match ziri bakinye match yo ku munsi wa gatatu bakina na Liverpool banganya bibiri ku bindi travail dasanzwe novuga ya Aston Villa cyane kuri bano bakinyi ariko kandi dabira novuga nino match yifatiwe mu minwe nizi recruitment zibiri nziza cyane gose bakwize. Chelsea rero ibandanya novuga nayo nyene yisanga mu bibazo yive. Chelsea iriko yisanga mu ibibazo hari ibintu bitangaje Alonso ni equipe yigeze kugira resultat nziza cyane ndi nyuma ya Liverpool birukanga gushika aho tuvuga tuti equipe irashobora kuja muri course y'igikombe gusa nye tukabona ko akamanke d'experience iyo course kuba batayimenyereye ari cyo kintu umuntu yoduda ko mugabo no munsi keze mu mwanya w'indwi ku mwanya wa kane ari Manchester City nivyo harimwe inota rimwe mugabo siyo ekipe w'amahigo uvuga ngo naho City yo bitakaje big fungo ni Chelsea yo cize kayito hariyo ekipe nka Newcastle yabaye serie cyane Aston Villa ntiraja kure na yenyerutwa na City amanota 2 Bournemouth je ndabona re big four burya Chelsea na City na mahigo ndazia na City nta mahigo ndiko ndayiya yukwinjira muri big four je ndabona ko City bizoyigora cyane kwirukana Newcastle. Newcastle irashobora kwitwara neza muri match zisigaye kurusha City meme nande na Aston Villa ibaze Aston Villa ivuye gutesha amanota 2 Liverpool kandi datomboza ariko kandi iraje ihushuye Chelsea bitwa ko bahanganye bariko barahiganwa be na Chelsea bariko barahiganwa cyane nota rimwe Chelsea ni nota rimwe ubu risigaye ariko ni Aston Villa iri motive cyane ni ekipe imaranye igihe no mumenyereza wayo ayubaka rero ino ekipe ya Aston Villa je ndabona hari ibintu iriko irakora ishobora no kuza igapindwa iyi Manchester City kayikura muri uriya mwanya rero kuri Chelsea nta gitangazo uravye current form ivyo Chelsea yononye muri ino misi ya vuba kuziga kubitwa na Aston Villa yayi yatanze bimenyetso byo gukwamisha Liverpool mbona rirezita ubona ko atagitangaza kirimo
ni match Chelsea yatsinzwe 2-1 ari yatangwe gutsinda igitsindo cha Enzo Fernandez atsinda mwene wabo w'umunyargentine Dibu Martinez uriya munyegori wa Aston Villa. Jemba naraka ekipe keza kabisa. Uitwa ntuzenya Postcoz niwe yagasabiye ati je aka ekipe ndagomba yuko kagaruka. Ndakipfuriza kugaruka muri Big Four. Kari muri Big Four mu mwaka uheze. Niyo mpamvu kari muri Champions League no mwaka. Kari mu rugamba rwo gusubira muri Big Four hamwe na Newcastle nayo yari muri Big Four mu mwaka wabanjirije uyu uheze. Umva ni ekipe ziba zararyohewe ukabona ko zagize iyo motivation yo kuvuga ngo reka twame duharanira ko hariya mubitsa. Rero Big Four jembo nari bibanza bibiri biri free. Bambe kiriye kibanza cha Manchester City nta guarantee gifise. Kijya cha kane. Nottingham wovuga ngo yo iza yari ka avance irashobora kukigarda. Muga Manchester City nta guarantee ndavye abayiri nyuma ukuntu bari serie n'amanoti barusha byukuri nta mahigwe kuri Pep Guardiola. Nuko rero Chelsea baza kuba batakaza muri ubwo buryo ibitsindo 2-1 ibitsindo bya Aston Villa ku munsi weje zari match nziza cyane gose. Aston inako equipe ya Newcastle muhira bakira Nottingham Forest n'imigwi birona ko byukuri ugiye kuraba uburyo yubatse neza cyane gose. Aston Villa nako Nottingham Forest uravye imikinire yayo ni equipe novuga ikina urukino guguruye cyane. Guguruye cyane gose ariko kandi yahuye na equipe nayo nyene iri for offensive ino equipe ya Newcastle United bitsindo rero bigira kuri 4-3 yari match yabonetsemwo ibitsindo byinshi kuburyo bariko barayiraba byukuri baryohewe cyane. Bagize chance babikubita hamwe hakirikare cyane ku munota wa 35 bari bamaze gutsinda ivyo 4. Urumva ngaho ubuciye intege mu adversaire ubumweretse ko wamunaniye kuko ikiba kiri mu mutwe ya Alonso sukugarura vya bitsindo no kumva kuvuga ko ashobora kongeramwo nibindi. Nico bakoreye rero ino equipe ya Nottingham Forest. Newcastle mu ndweze yatsinzwe na City umuntu wese arabona ko ari sanganya ribaye kuri. Nta muntu yabona ko City nibihe irimwo kwishobora kuza ngo itsinde Newcastle. Ni vya bitangaza vya Premier League. Ndabira nawe equipe ivuye kwa City yakubiswe 3 ije kwa Nottingham ikubisemwo 4 fitigice cambe. Gusa scenario ya match yari ryoshe cyane kubera ko vyarangiye equipe ya Newcastle ari igomba ko match ihera. Kubera ko yari birembeje bigarukana. Nottingham yari rembeje equipe ya Newcastle ibigarura bano ba Alexander Isaac rero nabo nyene bakaba bakoze akazi keza gukura amanota 3 ku muntu kuri imbere muri Premier League afise kibanza ciza kukurusha. Ni kintu indwi ihera wikeza uti vyukuri harakazi gakomeye. Nottingham niyo yatangoye gutsinda izindo cha Hudson Odoi yahoze muri Chelsea ariko iza kukubitwa 4 harimo 2 vya Alexander Isaac. Agasatirizi keza cyane 2 kariko kariyongereza n'ibitsindo byinshi umunsi ku munsi. Rero kuri Newcastle na aka kamachi kari keza cyane gose. Ni imwe mu equipe akomeye muri no myaka ariko yahura na ka equipe kari ya forme muri no season. Ariko ka Nottingham rero nibaza yuko baronsa amanota ryoshe aba motiva abaha n'icizere cyo kuvuga ko bo kwiruka kuri Big Four bishoboka. Nuko rero bitsindo 4-3 match yabonetsemo ibitsindo 7 umva ko yari match nziza ariko kandi nyuma yo gorukino Manchester City bakiriye Liverpool kubwe bacaba ariko Liverpool nkuko iri determine mwino misi ntigeze yorohera namba equipe ya Manchester City. Gitsindo cha Mohamed Salah ku munota wa 14 ku munota 37 witwa Szoboszlai yagishiramwo barangije afere kare nkuko bisanzwe cyangwa nkuko bategeza kubikora. Man City byukuri byari bigoye cyane kubona Man City iza guhagara imbere y'ino equipe ya Liverpool.
byari bigoye cyane. Ni ekipe ya Liverpool yaheruka gutsindira Etihad. Urabe rero ukuntu ibihe abari bibi Alonso ku munsi bagutwara kandi karokoro kabi. Basigamo kandi karokoro, buri ekipe bije gukora karokoro kabi. Liverpool yaheruka gutsindira Etihad Guardiola ataraza muri 2015 bina na sekenshi bahanganyiriza umva n'abantu bahanganye cyane bahiganye bikomeye muri no myaka ya vuba barahanya akazi gakomeye muri Premier League. Ariko Liverpool yaje gutsinda ekipe ya Manchester City bitsindo 2-0 nkuko yabikoze muri Yale ibatsinda 2-0 iri Anfield. Gitandukanye gatoya nuko nabonye ekipe ya Manchester City uretse ko ari ekipe igwaye Alonso ya Jumengira tsindwa ya Jumengira zikuyafitsinda kuko iyi ekipe hageze gira domina cyane mugo kabona yuko confiance muri bo ko muri domination yabo hashobora kugira ikivuyemo ukabona ntavyo ni nka match novuga bakinyi kuri kwa Real hari ya Santiago Bernabeu. Oya kwa Santiago yarapose umupira situ mu minota ya nyuma ariko ekipe ya Liverpool yorohewe cyane noneho imaze kwirongera n'ivyo bitsindo 2 igice cya kabiri yasa no kumengo igiye kwirindira inyuma nta ekipe izi ko ataciza kuba umengo barazi neza ko City ataco ishobora kubakoza na kimwe. Yagerageje guhindura abakinyi bari bamaze imisi bakina naye nakonze ukuntu yakuyemwe umugabo yitwa Bernardo Silva agakuramwo na Gundogan ubona ko ataco bayifasha mugaye bizera kenshi. Agerageza kuzana Kevin De Bruyne iruhande rwa Ntuzenya guyu Nico Gonzalez mushasha ariko naco vyabafashije bari bakibuze Erling Haaland akigwaye. Marmoush kabona ko ntakwiye hari imbere. Marmoush yagomba kugira ikintu yerekana imbere y'umunya Egypt mwene wabo Mohamed Salah yari ku rundi ruhande rwa Liverpool. Nibaza ko abantu bari baryohewe cyane barabaye Egyptien. Ariko buriya bakubwira ko Marmoush no mu star muri Egypt kurusha Salah. Kuko mu bihugu bitandukanye ya Alonso ubaye umukinyi wa equipe nationale mugabo batakubonye cyane muhira hari ukuntu popularité itagira itaba nini ni naco kibazo Messi yagize. Messi ntabwo yigeze akina ligue yo muri Argentine ariko benshi muri equipe nationale bayabo baca muri iriya migwi sitiri yikunzwe. Reka ndagwa karorero ndabihuze n'ivyo ngaha ni nk'ubu star bwa Saidoni bazonkiza n'ubwabera hino ntibushobora gusa biragoye ko bera hino yoza kinjira mu mitima y'abarundi urabona ntarimwo. Barazi ko ari umukinya akomeye hariya bisaba gukora byinshi cyane muri equipe nationale ku buryo bisaba gukora akazi kenshi cyane. Uyu rero Marmoush yaraciye muri iriya migwi urazi bo bagira ligue ikomeye cyane gose 95% y'abakinyi ba sélectionné muri equipe nationale yabo nabo baraciye ari Salah rero so umukinyi wabo Salah so umukinyi wabo kuko ntiyigeze aca muri ligue ya hariya nta mateka y'abasigi imbere y'uyu Marmoush rero Marmoush baba mwiyumvamwe cyane ntutangazwa no kumva rero nk'hariya igice kinini cyari nyuma yande ya Marmoush kurusha Mohamed Salah. Gusa Mohamed Salah ni Mohamed Salah nyene ibitsindo 2 vya Liverpool ico yatsinze nico yahaye Szoboszlai mu gutsinda amuhaye umupira bihesha intsinzi equipe ya Liverpool imbere ya City benshi bari bavyiteze uko nta gitangaza kikibaho gutsinda City na cyane uri Liverpool uzi neza yuko atakosa ryo gukora uri mu nzira y'igikombe nuko vyari bimeze. Ni Guardiola rero malediction bandanya hariya kwa Guardiola ibihe bibi cyane nta kumuna bizi yagerageje kuvuga ati iyi match nico gipimo cyacu cyanyuma twavuye muri Champions League mugabo ico dushobora gushika ko muri Premier League ino season cyane kugwanira Big 4 tugiye kukibonera mu rukino tuzokina nande na Manchester na Liverpool muga ntivyakunze ntivyakunze ni equipe ubona nta confiance muri yo ira domina match mugabo kabona nyene ko City yatakaje nguvu yari ifise. City muri Premier League ni equipe naho byaba bishitse ku munota wa 180 imaze gutsindwa 2 ni washobora kwizera yuko
wabitsinze kenshi yaranabigaruye kanagutsinda kanabigaruye kanabigutsinda mugabo ico kintu caratakaye raba mukinyi nka Kevin De Bruyne Alonso umuntu akubwiye ko yariwe yari umukinyi mwiza mu myaka nka 8 hetse mu ba meneur de jeu bari kwisi iyo shusho nayo shobora kuronka no musi muri Kevin De Bruyne no mukinyi yasubiye inyuma biteye ubwoba uyu numwe yari mu rufunguruzo rukemeye rwa Manchester City mu kudeclencher ibintu byinshi byugaye mugabo uramuraba mu kibuga ukabona kabisa ko nta cari kara assist nta solution nimwe afise rero ni intsinzi ya Liverpool umuntu yovuga ko yari bien mérité kuko mu maspe menshi kuko umupira si possession yonyene so buryo muri ko murakina mugabo harazamwe n'ivyo bintu vya mentalite n'ukuntu umuntu yateguye urukino ubona ko Liverpool yari hejuru ya City mu bintu byinshi kugeza ubu rero Liverpool ni ya mbere amanota 68 irakurikirwa na Arsenal amanota 53 difference amanota agira kuri 11 ariko kandi Liverpool irafise urukino rumwe isumbije yindi migwi kuko maze gukina match 27 cyo kimwe na Aston Villa maze gukina match 27 yindi migwi yose inaze gukina match 26 Nottingham Forest na gatatu amanota 47 abakane ni Manchester City amanota agera kuri 48 equipe ya Newcastle aho nyene amanota 48 barayanganya na Manchester City Bournemouth ni ya gatandatu amanota 43 bayanganye na Chelsea yindwi amanota 43 nyene Iyo monani Aston Villa amanota 42 icenda ni Brighton amanota 40 mu gihe 10 ari Fulham amanota 39 10 ari Brentford amanota 37 12 ni Tottenham Hotspur amanota 33 Crystal Palace ya 13 amanota 31 14 ni Everton amanota 30 Crystal Palace amanota 33 Everton amanota 31 ya 15 ni Manchester United amanota 30 16 West Ham amanota 30 equipe ya Wolves ni ya 17 amanota 22 ama mu murongo utukura ni Ipswich Town ifite amanota agera kuri 17 mu kibanza 18 19 ni Leicester City amanota 17 nyene ino equipe ya Southampton ifite amanota 9 niyo ya nyuma. Mohamed Salah rero Alonso tukiri ngaho nyene mu Bwongereza yakwijura uruhara rw'ibitsindo no kuvuga goal and assist 41 muri no season muri no season umukinyi wa mbere muri Premier League mu mateka ya Premier League yagize uruhara rwa assist pass decisive n'igitsindo bivanze ni Alan Shearer yageze kuri 47 uyageze kuri 41 yari yanganije na Van Persie yabikoze uko yamujabutse imbere yiwe hariho rokoro yiwe nyene ya 2017 saison 2017 rokoro yiwe Mohamed Salah ya 42 goal and assist hanyuma imbere yiwe kandi hari Luis Suarez yabikoze 2013 2014 muri saison yagize uruhara rw'ibitsindo na n'imipira ivamwe ibitsindo 43 Haaland 2023 yagize rokoro nkiyo agira uruhara rw'ibitsindo by'ukwinjiza no gutanga umupira uvamwe igitsindo 44 Thierry Henry ni 44 yabikoze 2003 Andy Cole yabikoze muri 93 94 na Alan Shearer abo baranganya Mohamed Salah arabasugereje rokoro zo mu Bwongereza yazimaze rokoro zo mu Bwongereza yazimaze uno munya Egypt rero abantu benshi babona ko ari kagira saison y'igitangaza Alonso imerita Ballon d'Or itavugwa nk'ubu uriko wumviza ibinyamakuru Alonso ukuntu bivuga wo kwibaza ko Rafinha na Mbappe bafise ibiharuro vyiza kurusha Salah uriko raraba ukuntu babahatarisha ukuntu bavugwa cyane kurusha Salah wo kubeza ko bamurusha ibiharuro ariko ni kubera n'aba Brazil
ni kubera uwundi ari umufaransa uyu nawe azira kubera ubunyafrika oya wewe rero ibiharuro vya Salah raba ukuntu aba decisive buri munsi buri rukino ariko kuntu biza ukamengo ntacara igikombe ariko iyo ari Mbappe yakoze ikintu induru ziravuga ariko nibaza yuko niriya migwire influence Liverpool sumugwe muto raporo yari tugume ngaha nyene base muri Liverpool oya tugume ngaha muri ega turiko tuvuga gukora ibintu vya mbere ku isi turiko tuvuga umuntu abakoze ikintu kiriko kiraruta abandi bose tugume ngaha muri Liverpool uwoza imbere y'umunya Liverpool ukabwira yuko umu legend akomeye muri Liverpool ari Sara kurusha Steven Gerrard ivyo nta nawo vyubaho kubivuga abantu bo gutera ivyatsi situari ya mugongezi wawe ariko ja mu biharuro ndabire oya Sara yaramurenze kure mugabo mu maso y'abantu nk'abakunzi ba Liverpool bahariye ico kintu niwona kizana uyu n'umukinyi Alonso ariko yiruka kuri Ballon d'Or y'uno mwaka gushika ubu ni wayifise tugiye mu biharuro uyu ikintu kizotuma adatwara Ballon d'Or naho Liverpool ishobora kugarukira muri Ligue des Champions muri Champions League gasanga nka Madrid canke Barcelona baragiye bashitse kure kumurusha abo barafinye nyene kubera bayihetse bakoze baraje bayitwara nibo bakongera biwe gushika ubu ariko ugiye mu biharuro uno mugabo arabarusha cyane ntushobora kuvuga ko ari ibaze Alonso na saison yiwe yose niwe akeneye amasezerano mugabo Liverpool ntibagomba kuyamuha niwe yirirwa ko minduru ko agomba kuwaguma mu amasezerano mashasha mugabo Liverpool ntibavyerekwa hari gihuziri yuva uno mugabo ari kazira kuba ari umunyafrika rokoro zirandikwa ukabona ziravugwa nyene zikarengana mugabo nta bantu bazoba aga Alonso ubaza yuko yaba ari kabikora muri Barcelona ko ariko yari kuba ari karavugwa birenze ibi reka ni ubunyafrika n'ubunyafrika